twongeye kuramutsa abandi tukabaha mwiriwe bakoze mwese bayikangure TV aho muri hose kwisi. Uno munsi rero mu kiganiro cy'uno munsi tugiye ku kibazo abantu benshi cyane hirya no hino kwisi kuze gusanga kibabereye ingorane idasanzwe, aho ukunze gusanga benshi cyane bafise ikibazo cyo kugira agakoresho gato, eka ndetse bamwe uko batera bakura bakabona ibintu bigenda bihinduka, abandi nabo ugasanga iyo bakiri batoya bobo ugasanga byaranse ko amatestosterone cyangwa amalibido yongera kugira ngo imisemburo itume imitsi yabo yegera imbere kandi usange bimeze neza. None uti biba byagenze gute? Haba habuze iki? Mbe biterwa n'iki? Ni ibiki umuntu yofata cyangwa n'uwahe umuti umuntu yokwikorera wenyene ubwiwe agashobora gutuma umubiri wiwe wongerekana, donc umubiri we ukagira inguvu, igitsina ciwe na cyane cyane ugasanga ari ikintu cyubatse neza ku buryo yama yiteguye umwanya wese ko ashobora kunezeza cyangwa kunezereza umufasha wiwe. Eka ndetse n'abafasha cyangwa abadamu muze kureba neza uno muti nubwo ufasha abagabo cyane, uyu ufise akamaro kanini gose cyane kuko hari ibintu bimwe bimwe uvyivya ku gitsina c'abadamu kandi bigatuma biryoha gusumba, eka ndetse bigatuma nico bita akabobera indani kagwira cyane. Aha gusa nashatse kugira ngo mbanze shimikire ku kibazo c'abagabo, mugabo namwe uza kumviriza neza kuko nabo birabafasha kandi cyane. Rero uko bigenda, mbe uno muti umuntu ashobora kutegura gute wenyine witeguriye, apana bya bintu byo kwibwirirwa abantu bahiga hirya no hino birirwa basesagura uburyo bwabo ahatandukanye bariko baja kurondera ingaburo, kandi bo nyene bashobora kwikorera ingaburo bo ubwabo aho nyene bibereye kandi bikaborohera. Eka tubandanye rero duce tubereka rero uko bategura ibyo bateguramwo nuko umuntu awufata kugira ngo bigende neza. Bashasha rero imbere ko duca dutanga ikiganiro, eka tubibutse baraba ijambo ritukura rya sabone cyangwa subscribe bivana wese na telefone afise, muze kureba aha kuri YouTube abari ijambo ritukura ucukoza ku rutoki ubonye ukaburi abonesheje kugira ngo ubane n'abanyamuryango benshi cyane bo kuri Kangure TV. Eka ndetse waba uri kudukurikirana ku zindi mbuga ngurukana bumenyi bajya barungika ama video hirya no hino kugira ngo afashe abantu benshi cyane ku isi. Namwe murashobora kureba ku mapage muri Kangure TV mugafyonda ko sabone, haba kuri za Twitter, kuri za Instagram cyangwa kuri za Facebook, uko bigenda bikorwa donc ufyonda ko gusoka cubina nakazogero gacufyonda ko aho tayari ubuhejeje. Ntazogerera abantu subira kumva bambwira ngo sinzi uko biyabonesha ibintu bene ibyo, ugasanga bari kumbambwira ngo ndabashire mu magroupe kandi narababwiye ati yabonesha uku niho donc muzamararonka ibindi biganiro. Eka rero tugende uno muti rero nkuko mubona hano kuri no video, uyu ni umuti udasanzwe. Hariho n'abantu benshi zigana umvumengo baranatangara iyo bari kubafata ino miti akabona ibintu yarazi neza ko bitanashoboka, cyangwa bamwe usanga umengo baranihebuye bivanye n'ukuntu kibazo baba kimaranye kirekire ugasanga barirutse, mugabo yafata umuti gusa mu minsi mike yakazabona ubuzima burahindutse, yakagenda vyikorera nk'uku agaca mvuga uti none ibyo nibiki. Rero uko babikora ibibujijwe benshi, rero ndakunda no kubereka imiti runaka ntaza numva kandi bari kubambaza ngo none ngo habujijwe iki, ubu nzo ndabitangura ko kugira ntagire umuntu numwe azosubira kuzanabimbaza. Ni kuvuga ni inzoga, amata, itabi, ibi nibyo bintu hofeti yo uri gufata ino muti. Hari abantu usanga bakunda agacupa cyane, ubanza ugahagarika, yaba n'amata ugahagarika, n'itabi ugahagarika. Ibi nibyo bintu bibi bibangamira imiti kenshi, iyo uri kurayifata bigaca biza kunetraliza, donc ukomengo nuburo dushize mu mubiri bigaca biza ku neutralize, ugaca usanga umuti uri kuza guhangana n'ivyo bintu, ugaca usanga wewe ntukoze neza nk'uko vyotegerejwe. Rero uko utegura ivyo bita ibi bimera canke ibi birimwa, maze ugafasha igitsina cawe kugoroka, kwanza kikagororoka, kigahema, amaraso akiyongera, maze imitsi gacitangura gukura, maze gaca kivyibuha mu mwanya atari munini gose. Ubwa mbere turaza gukenera ico bita les épinards. Benshi bakunze kubyita ngo ni imberama, kandi benshi baranabagira akamaro iyo bakunda kuzifungura. Hari ukuntu ufungura imberama ugasa nk'ukumengo urazibirije,
donc nturinde gushiramo ibintu by'ibihatari ugateka ukabiriza. Ibyo mbere birafasha n'abadamu batagira amazi, donc acaza ariyongera, ugafata ukabiriza inderama les épinards niko kenshi bakunze kuvyita. We rero kugira ugenda urazibiriza urareka ntizishe cyane, ufite ari ukuntu uteka ugasanga ibintu byahiye gose, donc n'ukuntu uteka ukomengo kwari nko gucisha ko gusa. Ico gihe rero wewe wabigize uko nguko biragufasha cyane gose gusumba ujya muntu yabitetse cyane. Uyo rero uri kurazifungura cyane birakugira akamaro, ni kuvuga imitsi y'igitsina cyawe cyangwa abadamu hari ukuntu bagira akabobero bakanyereranye, ugasanga ibintu bimeze neza. Ku ruhande rero rw'abagabo uca ubikoresha ukukurikira: urafata epinari, donc urareba nyene epinari zigereranye, donc urapima nk'amagarama nk'amajana 2 y'ama epinari niho aba ari sawa. Hanyuma ugaca ukazisekura ukazisa. Rero byiza ufise donc usekuranye na tujya tuntu duti twazo niho aba ari sawa cyane. Hanyuma ugaca ufata kandi ukarondera concombre. Concombre ni sawa cyane, abadamu baranakunda concombre gose kubera bayizi ko ibintu byinshi cyane. Donc urafata concombre nayo ukayisya, unatomboje ukaronka amababi yayo aba ariho sawa cyane. Amababi donc ya concombre ukayasekura. Umaze kuyasekura ni kuvuga ikintu cy'ukora uca urayakanya neza, ukayakanya hanyuma ugaca urondera donc epinari cyangwa inderama. Concombre wayizanye ugaca urondera isereri. Babandi usanga banafise na probleme z'umutima z'ama hypertension, ugaca urondera sereri, donc ukagera nk'amagarama amajana 4 isereri, ugasekura ugashira ngaho, hanyuma zikanoga neza nka kujya basekura isombe, ku buryo nyene uzisekura nyene ukazisya gose. Hanyuma ugaca wironderera kandi ibyo ni ibintu bitatu: epinari cyangwa inderama, concombre na sereri. Ico gihe umaze ibyo kubikwiza nk'uko uca utangura ukabivangaho, ushiramo igikombe, kijya gikombe kinini n'inusu yacu n'ibyo bintu byonyene, zijya grama za epinari n'isereri amagrama amajana 4 hamwe na concombre. Urareba nka 3 cyangwa ukaraba impuze, ukaraba amababi yazo iyo ukifise ukaronka cyarose importe. Hanyuma ugaca wewe wironderera bijya bicungwe binini. Hari ibicungwe binini atari bya micungwe mito babyita donc bakunda kubyita pamplemousse ibintu doja. Bijya bicungwe binini bacugenda ukarondera imbuto zuzuye ikiyiko cyazo, zijya mbuto zuzuye ikiyiko cyazo ukaca ukazisekura. Hanyuma ukaca ushira wa mutobe wahuza na bya bindi, donc uragira ikiyiko ca bijya bicungwe binini. Umva ni ibintu bine dukoresheje: hariho inderama, hakabaho sereri, hakabaho concombre, hakabaho n'ibiyiko 2 cyangwa ikiyiko cuzuye cyazijya ntuze zijya ndimu za pamplemousse cyangwa zarujya rucungwe runini. Donc urazanikira ugasekura ugakuramo ikiyiko c'ifu yazo. Hanyuma uhejeje rero ukaca ukavanga ngire rero bigire donc ubusanga ari umutuntu tw'intuze ufata intete 4 za tungurusumu ugasekura ugatereramo, ugaca uzana rero n'indimu imwe ugakanya ugashiramo, ugaca ibyo ngibyo ukoze ubinywa mu gitondo saa 6 ku mugoroba. Urumva ko wagize igikombe n'inusu, ni kuvuga abara amagrama mililitiro 150 y'amazi cyangwa amagrama 150, tukaba ari igikombe gipima 5 n'akajya gatuya gapima 250. Ni kuvuga rero mu gitondo ucunywa irobo, saa 6 iyindi robo, ku mugoroba iyindi robo. Mu gitondo agakombe kamwe, saa 6 akandi gakombe kamwe, donc bijya bukombe bw'utasi bw'ubururu, ku mugoroba kandi. Ibyo ukabikora kwanza nk'iminsi igera mu 14 udahinduye, ufite guhera ku munsi wa 4. Donc umubiri uba utanguye kwakira ivyo bintu nk'umuti, utanguye no gufungisiyona ukundi kuntu, utanguye kuvyakira. Ku munsi ugira 14 rero ni kuvuga aho ibintu kabisa biba biriko bigenda neza, ucugaruka ugacubwira abandi ivyo uri kurabona
nawe ugashinga intahe mu bandi. Wahora rero ubona ufise agakoresho kabayabaye canke gito, utangazwa n'ivyo ubona mu minsi mikeya nk'iyo kandi ukanezerezwa ubuzima bwiza.